Ok, turacabandanya tugeze kuri nimero 14. Nimero 14 twafise nde? Nimero 14 twafise umwe mu bajene bakomeye cyane bazi gutwenza abantu. Ubona wese uwundi yitwa Akimana Arkeli. Karibu sana. Turagushimiye mana kubona wongeye kandi kudushoboza gushika uyu munsi. Ndagushimiye ko utarambiwe kongera buno bubwa bwo gutwenza abantu mu mutwe wanje. Warabikoze kugira ngo ushobore kuranga icyo mvuga uyu munsi. None mana ndakweretse iki gikorwa tugiye gukora uhezagire Akejo Media n'aba bose bari ngahanye. Uhezagire za nkuru zanje zose ngiye kuvugira hano mana zifatisho zisiga amamesa apana makambiri. Urabizi mana za nkuru zanje zose zirabyibusha. Uhezagire ya nkuru y'umuntu yameze imvi mu kwaha mana ifatishe cyane. Gutwenza abantu mana uretse ko atari akazi gasanzwe. Gutwenza umukongomani yahunze Kongo kubera M23 nakazi kagoye cyane. Gutwenza umuntu yaraye yose ingurube imuca ugutwi cyangwa umugabo yaraye yahukanye n'umugore nakazi kadasanzwe ariko bihezagire amen. Ko mudakomye amashyi navuze amen. Send hits. Okay. Mwishwanje na gasore nta mashi yakoma. Gaso. Oya, none bimenyereye ibimvuze n'ibyo yahora avuga. Sawa. Ibi bintu rero gasore akoze. Biciye binyibutsa ingene yambere inspiration ikomeye cyane muri buno bubwo bwo twenza abantu. Je rero navuze nti jewe uyu munsi ngoma ndamuha agashimwe atigeze abona no muri kariyeri yiwe. Kuko yaciye henshi agenda bikora ubu rero ngoma ndagukora mu mufuko ndakamuha. Mwe mwanze mugurura amaso n'amatwi kugira ngo mubibone kandi mu byumba muco mubitahura. Sawa sawa. Turagi uragatora? Sawa. Ngaka ni mu majambo ndakafise mu mufuko. Ndakafise. Okay, ngaka rero nyakubahwa gasore. Fasha ngaho ndi 100 nshorere nca nitahira. Jewe ncyamba kuri stage nigiye ni wayampa. None we baririmbiye Francine yaraguhaye none nanje ntumpa mwishwanje. Impa. Mwabonye ko nyine kandi twari kuca dusangira hama ngo ibi bintu rero gasore akoze bice binyibutsa umupatiri nahora nkorera. Mwanze mukoma bashe kubona n'abasakazi mu gipatiri. Umupatiri rero nakorera murabizi abapatiri hari ibintu bahora bashikamwe bari hajya kuri arotari ukaza bumva baratanguye kuvuga imvugo bisangije ukumva ngo tusabe iyi ninjiri ntagatifu imitima yanyu niyo gukora iby'ijuru. Sawa sawa. Uwo mupatiri rero twabana we byari byamucanze kugeza ko yasigaye abikoresha no mu buzima busanzwe. Je ko nari umukozi wiwe kandi yarashobora kugenda ziko atarasiyo yasize. Ukaza bumva afashe telefone yiwe aratangwa. Arandukiye voice aha dusabe genda urabe mu mpuzo nambara urabe mu ipantaro ryirabura ukore mu mufuko w'iburyo urasanga mu inoti za 2 ugura ibiro 4 by'ifu ya kawunga ugura tomati n'ibitunguru ugure n'ikiro cy'ifu y'imvuzo ayasigaru yangarukanire. Je mugana naguma ndindiriye kugira ngo mvire kavuga ati ayasigaru cyo yatwara ko nawe ndabizi ngo warose akazi wari ukenye akaca abandanya. Umukozi wanje urabizi ko uyu munsi twaburaye kubera kudutekera umunyu mwinshi motife ngo Papa Francis ko yari itavye Imana none mu mutwe wawe byatanguye gucangana. Nico gituma nkorongiki iyi voice ubwira ko uyu munsi utegerezwa gushiramwo gake. Nanje rero ugenda mubwira ko navyumvise nkaca ndeza ko ni amen. Ijambo ry'ubwengerere ngomba mpize ukabura umusore ukabukundanye n'umukobwa amushavuza ukumva ari imyoje mwashwana ukabona ahekenye imisaya wamubwira amajambo menshi ukabona apfunze ingumu nihagira kubaka urubaka igipangu uzosubira gushimba kuko hose umukobwa n'umwasaye. Arkeli umunyamerika w'umurundi urameze neza. I am so fine. You are so fine. Yeah. Fine. Wamaze kuba umwongereza. Wana nahora mfunzwe ne nafungo. Kuba ko nshitse mu Burundi ndabukunda cyane shemvuga ntekana ifamiliza n'abarundi mvuga ikirundi urumva ko ndiko ndagerageza cyane. Arkeli warashimye mu gice cya mbere ubu tugeze muri demi finale.
kandi igice cya mbere warakoze amateka aho watwengeje abantu benshi barakumbagara ubwo tukoze muri demi finale nawe nyine wabikoze neza cyane wowe ku ruhande rwawe ubona biriko bigenda gute bikugora hehe ubishoboye byifashe gute yaje ku ruhande rwanje bimeze neza cyane akeje media urabona yatunganije ibintu bimeze neza cyane kwegeranya impano zo gwaruka n'ikintu kidasanzwe muri selection igihe twari hariya narabikoze neza ko nisanze nabaye selected uyu munsi naho nyine sinavuga ko nabikoze neza cyane kubera ko ntarabona ingene ibintu byifashe mugabo j'espère que je serai retenu je vyumva bimeze neza cyane je ndatangorane nimwe atagukekeranya ndibaza neza ko nshobora kuba ndimwo bivanye nuko nakoze ndiyizeye kandi je ndatahura mu rukino hariho gutsindwa no gutsinda bo je niyo ntasanga ndimwo nta kibazo nshobora kubandanya j'espère que je gagnerai la deuxième chance. Okay, bisigura yuko mu bibanza bitanu vya mbere bizotsindira ino higanwa Arkeli ategoza kuba mu cambe canke ca kabiri. Yawane jewe ntakekeranye ati nta munyamerika ava mu banyuma ifoke ava deja passport yanje ntiyohomba urumva kuva muri Amerika gushika ngaha n'urugendo rurerure. Courage.